message Jose na misi yose tu message. Okay. Anda mufashe. Bashimwa nari harubega giye hehe. Baga. Telefone yanje wayishize iri? Manje ndayifise. Manje ndayifise mbega humete gute? Hakufata ikaye ngo uyige. Abo hacha. Chai nanyoye gusa bampaye mikati meze nabi. Yifashe nabi y'abanyamuryango. So wayarungitse amahera ku ntuze yahaya kuri banki. Yakuvuga? Ugirije gutora amafaranga? Iye gutora amafaranga kuri banki. Yakuvuga mama? Yego. None mugano uca gusenga rero? Reka Imana niyo yabimpaye. Aha ngomba cenja kuyihimbaza neza. Urandicana. Umvirize. Fatana ofisi rumwe. Yego. Mwana ariko. Urabona amahegizame yatanguye? Amahegizame yatanguye. Nabibonye. Ure kwisinshinga ibyo amatelefone n'amateleviziyo. Urabyumva? Nkagaruka nkabona televiziyo kiraka. Nkabona ufise mbe kwanza urkurandikira message ni bana. Mama nabihebye. Umviriza. So gufata kurandikira message. Urambona. Wowe iga fatikaye. Urabyumva mwana? Wige hanyuma ibisigaye. Ukazoyoberwa. Utoshimenya yuje. Sinzokumara amazi. Sinzokumara amazi. Ahubwo reka cyangwa ndafatikaye we mugiye mugutundu n'icyo amafaranga yo gufungura. Kubera sawa ndaronda kuri mikaje. Telefone ngiye hajya ku mucanwa. Ndamukoza amazi misateka ibintu sinzi bamwamukuye. None ega mwana ega none gashahu utogira gute none kutobishobora nawe utobishobora niwo byose hamukanye Akona kuri film ego sawa ndagiye gusenga bambe banje kuri bank njenja gusenga sawa urakoze sawa ego ma hey wamubona okay sawa Gatoto wima kwa hano mwana wowe kugarama gusa ora nshana ngure kwiga wambone kwa roti kurukecuru wa Lea haja na uje gukora iki uti ahubwo sinzi ahubwo nigani bamayibo sohoka ayewe nuko naenda kurwaye aye kuri bikanzu mwe mutaje kudutera corona ndiki ngakwaza mama mbisa Wani mutazi gufata neza umugabo nani yola utakufa rubaya nani weye lazima nivale ni asadindi wabibonye nzokwemeza we tuzokiruka we nzokwemeza haje utarabona haje utarabona aho jewe nyine akakama ibo bakawe ngo no mwana aha haje utarabona tisha mvuze nti dewe nzokwemeza nanje tuzokwiruka wowe aburatangwa mu nzu y'amatango uti na wambara ikiratu ukambara tushaka ukagitushaka nanze nzokwera Gira amasuku dukoresha inama z'amajanye n'amasuku dukoresha urabona yuko amabarabara nyene umenga hari bizi gusa ibinogo umenga barahinze batwaye muri aha abagatoto baramaranye muze ngende guhurura no kuri twimana abagatoto tuyo twiruka baramaranye bapfuye wa mugore mukuru urya mugabo yasubiye kandi kugabo twiruka baramaranye mwana nende nyumba ko sinakugiye abantu bafite ibiki
ico ni ikibazo cihutirwa tugende ubu nyene nyuma tugende mbe ndakubwira haje utaruzi ahubwo mbisa ahubwo ngiye muri banki kurotira amafaranga wowe wiyambeza ibi bikansi ibi icyo gihugu kiwe nacyo yo rindira uzokoma utazi gufata neza umugabo gatatu mwana urigira inyuma ntabwo imbaraga abajya kwanza baba twanga baraje burya uranzi jewe baraje aha ururiye hatariho so bisanga mu rugo iwacu camutera amanyama aha no twobora kuvunagura tukavunagura Ako tuzavunira ngaha si mu rugo mwa papa. urugo rwandi Wa papa wewe wawe papa wanjye papa wanje. ukaba wambaye uko Wewe abakwanza wewe waje nyine kutukubitira mu gafuka wanuvye inde yakubise uzokwambara ibishweka bena nyoko natwe kuzobona natwe kumwana wako imba wiyemera asha kizira ndio kiziriritse umwana wanje nawe atashye atashye umviriza batware washiriyo batware umva n'abaje oya reka batware n'abaje umviriza jewe muri market natewe natewe ndivunye bisanzwe batware je natewe kandi ntewe ntegezwa kwivuna ico nico kutubona umuntu diriri no mu rugo rw'umuntu ngo namutwaye umugabo ngo jewe ahubwo ngira n'amahana gutwara none kwanza utazi mandurira mutwara ego yaje afata ngaha ubandura kwanza impuzu nambaye ari mwiri wawe ni iwanje nibyo bishweka yambaye nibyo bishweka urafite ikivuge uwasazi wanje bandura kwanza aho ibida nibibaragasa ngaha uza kunzanira imbere y'inzu yanje umupangi wanje babwire mama babwire umviriza ndakubwira intarabona isyeri haha yibaza ngo ni inyama aha ntuzi aho winjiye aho utazi aho winjiye aha katakonza tukiri ngaho nyine mabuji twamaze kuvyumva ibintu byanyu ukuntu bimeze haga mu bisanzwe bavuga ati iyo umwasa guteyagiriye ibintu byanyu si ibintu byo guca mufatana ku mpuzu vyoherera hehe aha namuteraza tayichi nyuma kumbi ushakunka umviriza ikintu gihari ngaha ikati ego turashobora abamere kubafata uko ari babiri hanyuma tukabaganiriza tuganira je nico rindira kwanza bwaturindira rindira kwanza kako tubumvikanishe wako kwa mutande nani munume nanda gifite cyo gituma soya bataye umviriza ikintu gihari ngaha ndabona tubaretse uraza kubona isake zifatanye ni kuguma aho kudemagurana rero gihari ngaha siko byari bikwiriye kumera rero mudukundire nk'abatware sivyo tujya ahantu hamwe hanyuma tucigeko iminsi yose no bizoherera hehe ko natewe je nivunye erega kwivuna ego byari byo ariko siko bikwiriye kumera mu gihe dufise indongozi mu karere sinzi ko muntu aho okay nyumba kumi rero ikintu kiyari ubwo turabatware tubatwara muri quartier yacu ya Kamenge ndakumva mutama wanje nitwoca tubumvikanisha bari kumwe n'impinja zose ntampisike turi abantu bakuze wewe mu nzu hama nawe utwaye hariya twa wengira mu oya ntacu injira nta kibazo sindumugore muto ndivuna kwera kuri ibyo bishambara aje kuntera je oya mere antesheje umwanya tuyajya twumvikana rero nimwegerane kwanza rero tuvyumvikane rero je ntunyegereze nco nimwegerane ntangurane je nco negeye hari ikibazo nyabacu ufise ikibazo nyabacu kirananuka
aha waharonse ari uko nahabaye ukiviriza rero ikintu kimwe gihari kenshi ngo abakeye babagirana umbaza iyo migani ababaruguru bagasirimuka nayo ngo wiki none niyo mpamvu turi ngaha kugira ngo tugire Twumvikanishe. kugira ushike ngaha muri runo rugo jewe maze indwi yose umugabo aguma yitahira kwa aka kanyankara gatana uvuze ngo iki akanyankara gata agaki Oya, wowe umviriza. nate Mviriza rero. umvuze ntabyumviriza ko mutanga oya. Mviriza. aha Era aho. twagiye hagati. icyo ihoje ntigikora hagati twumvikane uruho byarakunaniye Zizo. gufata neza umugabo Umva. ndaza mufate neza mbega ho ndakubwira ibaze mbe muko waza niwo wogenda ukamusanga ku kazi mukavugana mukuza kusanga iwawe Twumvikane rero basi. yo dushobora kumvikana bazi twumvikane biki umve ndakubarire jewe ego numwanya kubahwa murabatware je ndabubaha Nije nabyo ndavuga. ariko umuko akunda akanyankara gata yemba akanyankara gata nari kumutwara umugabo Murindire rero tuvugire rero basi. akakiriye ariko ndavuga acanjira hamwe ko wari untutse wenda akanyankara gata okay bandanya je mugabo ntakishumira ashumira uwo nyene uwo ntanyambika urumva ubura narinze gutwara n'umugabo uraca yita imbere aca yita imbere n'umuhungu wiwe uranyumva burya rero niho natwe tuce dutera induru catangura kunyuka none uwo mugabo mufite anuta mwana umwe gusa wowe hariho n'abandi umugabo we afite umwana umwe mbeho urazi ko ari ngaha canke atari ngaha ya mugabo uwo nyene ni wabizi yo ndawutwenze uri gito c'umugore utazi ko umugabo iyo ari niyo atari he ndabikubwira utahazi ari ku kazi yagiye uratomboye umva ari rero ku kazi umva rero ikintu gihawe ndakoma twobasiga muri iyi nduru so kuko natwe nta nico twoba tujewe rero wewe injiri wawe hamunyumuyu nawe ata hanyuma ku mugoroba Muvyumvikane muri kumwe. umugabo turamwirondera twebwe nyene hanyuma tugire tubakoranye tumve ikibazo ahantu kiri banyakubaha batwara muvuze neza mugabo je asuye kuza kuntera mu rugo iwanje je sinji wiwe nta n'umunsi nimwe ndajiwe nibategerane n'umugabo bavugane ku ruhande rwabo urumva abatwara jewe n'undi akagaruka ndamwivuna pe uwo ndabwingamba ngenda nce nambara kora Nkuko nyumba kumi yabivuze. Nitwoshobora kumvikanisha umugabo atarimo. Dutegereza mwese kubashyira hamwe kugira tuyage ico kibazo. Tuveho tumvikanye ibintu byo gushwana n'usubira. yoshonji gusa Nuraga tumvikane wumvise nawe kura mama wawe umunsi ndahe Kandi yaragiye. ego jere ndarigiriye kuri banki ega n'ubundi tubareka bagasohokera rimwe bagafatanya twaronye navire mu rugo navire mu rugo twaronye navire mu rugo uratwemerera uko tugenda twaronye navire mu rugo murabona biracika ku mugoroba nico gituma yagutaye nico gituma Mushikane hariya hirya nyuma. genda oya nico gituma yaguhevye nade nari umugore nk'abandi bahavuye tugende Ahorahuma. ubwaci buruma bukabisa ubundi Wewe warumye rero. genda nivyo bikanzwe ndakuvumye genda iyo uguma ngaha nakuvunaguraje nakavuna bafita kubera Munyumvirize. ego mutware Bamaze kugenda sivyo. Reka je turetse mukaguma mushwana aha mwiste yacu iravugwa nabi gose ugasanga natwe tugiye hariya kwizone turi mu nama baguma babitubatse. Rero ku mugoroba umugabo niyaza turabihumvikanisha mwese muri hamwe amikintu kigende neza. Hama nawe ko wari usanzwe ugiye tugenda ko ntokwereka mujane mwese waca musubira gushwana. Undi bacamaze kugenda rero ibintu ni sawa ibindi ni ku mugoroba. ngo mutware urumva ko hasigaye hano hasigaye hano Bibaho abwira umukozi akuru umviriza Yego. hanyuma aza kuzana umuntu ku ngaho iwanje basha aho muza kuza muza kuza nabiteguriye Sawa ntaco. sawa Bibaho.
Urubukuru bw'iki amafaranga mama. Ego mwana. Sawa. Mbega ntibankuyeho n'igitambara. Sha. Oya tayari aho. Ngire neza mama. Ngire neza. Ego mwana ngirira neza urazi sha ndahuye n'akaje karamana. Kigoro menga. Sibone cyaba. Oya kirya kigore je sinzi ubwoko bwacu. Mana yanjye. Mama wewe rero nibwiye. Sawa mwana urumva ayasiganza kuba kurungikira kuri mikashi. Sawa. Irashika nka cyane ngenda gusenga na nabi kubare ko nje gusenga. Okay bye. Mwana wanjye.